ndibaza ko bikenewe cyane ko umuntu afata umwanya wo kwiyumvira urufatiro rw'ivyo yizera. Si kenshi umuntu ashika kuri iyo conviction yuko nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 20 yitwa ko ari mu bintu vy'Imana agikeneye gusubira kandi kwiyumvira ku mfatiro zijanye n'ivyizerwa vyiwe. Nashaka muri no mwanya atari muri negose cyane dufashanye kuraba ingene bikenewe ko umuntu arealize iyo besoin. Hanyuma ugakeye turabe mbega amaze kurealize iyo besoin akaba convaincu agatahura yuko bikenewe ko asubira kandi kuraba gusuzuma imfatiro no gukomeza ifatiro zo kwizera kwiwe. Mbega ni iki bikwiye kumusunika kubandanya yubaka ukwizera kwiwe. Hama tafashanya turabe tuti mbega hoho birakunda ko umuntu amenya Imana muri urwo rugendo rwo kubaka ukwizera k'umuntu. Mbega birakunda ko umuntu amenya Imana. Hanyuma mbega nizihe nyungu nizihe nkurikizi zo kumenya Imana by'ukuri. Turaza kurangiriza ku kiguzi c'urwo rugendo rwo kumenya Imana, urwo rugendo rwo gusubira kandi ku mfatiro zo kwizera kwacu. Ubwa mbere na mbere ndibaze ko tudashobora ku revisita imfatiro z'ukwizera kwacu, gusubira kandi gusuzuma imfatiro z'ukwizera kwacu igihe tutari convaincu, tutatahura yuko bikenewe ari vyangombwa kandi vyihutirwa gose. Yeremiya 9 kuva ku murongo wa 23 gushika ku 26 avuga ngo uku niko Uhoraho avuze, umunyabwenge ntiyirate ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe, ariko wirata niyirate ibi ko yamenya kantahura yuko ndi Uhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigorotse mu isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara. Iyi minsi igirize niko Uhoraho avuze, mpane abakebwe ku mubiri ariko batakebwe vy'ukuri mu mutima, nibo Abanyegiputa, Abayuda, Abanyedomu, Abamori n'Abanyamowabu, abica amasoso bose n'ababa mu bugaragwa, kuko amahanga yose atakebwe kandi umuryango wose w'Abisirayeli ntibakebwe mu mitima. Amen. Iyi mirongo mikeyi irategura imitima yacu kubona ko bikenewe gose cyane ko umuntu amenya Imana. Kubera iki vyihuta gose, kubera iki biri urgent, nukubera ukutayimenya bifise inkurikizi nyinshi, bifise ikiguzi. Hano tubona yuko Imana igiye kuzana urubanza, kandi urwo rubanza izorushitsa ku bantu batazi Imana. Umenga tuvuze kutamenya Imana umenga tuvuga pagani. Oya, hano dusanga Abayahudi byitwa umenga barazi Imana. Ariko Yeremiya aza guhaguruka ku ngoma y'umwami Yosiya mwaka wa 626 kugira ngo Imana imukoreshe kugarukana Abisirayeli kumara, ko iyo ngoma ya Yosiya nayo yabaye ingoma iri mu ivyiza, iri mu kanguro, ntiryamaze umwanya munini gose cyane. Abami bakurikiye Yosiya babaye abami babi gose cyane. Hanyuma Yeremiya aza kuvugishwa ku ngoma ya Yosiya mu mwaka wa 626, irango ryo riza kumara imyaka hafi 40. Ahanini ahamagara Abisirayeli ngo bagaruke kuhoraho. Na rero aciyandika amajambo akavuga ati ngiye kuzana urubanza ku bantu biyumvira ko banzi kandi batanzi, ku bantu bafise ubwenge kandi atari bwo, ku bantu bari muri security, muri force security. Ndiyumvira ko bamwe mu bantu bakora nyumviriza Satani adushira muri force security nkaho menga turazi Imana. Yeremiya abwira Abisirayeli ati nashaka ndababwire Imana iraje guhana. Ndabona umenga abantu batunze ubwo butunzi ukuri ababuza kubona ko urubanza rw'Uhoraho ruje. Ndiko ndabona abantu b'abanyabwenge mugabo ubwo bwenge butabashoboza kumenya Imana ngo bakire urubanza rw'Imana. Ndabona abantu b'abanyenkomezi mugabo izo nkomezi zatuma bakira urubanza rw'Imana. Ati rero uwirata niyirate ko yamenye, kuko uku kumenya konyene niko kuzoshobora kuziguriza umuntu. Umuntu atahura ko bikenewe gose cyane ko asubira kandi kuraba ivyizerwa vyiwe. Igihe atanguye kwiyumvira ko mbega hamwe nosanga igicapo ofise c'Imana atarico, mbega kuri wa munsi yo Mana niyaza nkasanga uko niyumviye kwemeze si kwiri, ikiguzi kizoba ikingana gute. Kuri uyu murongo wa nyuma twasomye uvuga ngo Imana ije guhana abatakebwe vy'ukuri mu mutima, nibo Abanyegiputa, Abayuda, Abanyedomu, Abamoni n'Abanyamowabu. Hano dusanga uyu mwanditsi Yeremiya avugishijwe yuko igihe Uhoraho azozana urubanza rwiwe azohanira hamwe Abayahudi n'abanyamahanga bose, kuko imbere y'Imana uko abanyamahanga batazi Imana niko n'ubwoko bwiwe Abisirayeli batazi Imana, niko n'urubanza rutazoziguriza Abisirayeli. Umuntu atangura kubona yuko ari vyankenegwa gusura kandi kwiyumvira ivyo yizera igihe yosanga ikiguzi c'uko kwihenda ari ubuzima bwiwe bwose buzotakara ibihe bidashira. Umuntu yitwa Toze yanditse aravuga ati ikintu ca mbere cihuta, igikorwa gikomeye gose cyane ciyempoza kiri imbere y'ishengero, nuko dusubira kandi kugwana urugamba rwaho igicapo abantu bafise c'Imana kiba purifiye,
gikugwamwo ibitari vyo hanyuma kikaduzwa kikaba eleve. Ico gicapo kikangana nuko Imana nyene ingana kandi nuko ishengero rikwiye kumera vy'ukuri, ishengero ryo mu ijambo ry'Imana. Nibwo rugamba ndibaza yuko igicapo dufise c'Imana usanga kenshi kiri kure gose cyane y'ic'Imana ivuga mu ijambo ryayo, huzuyemwo ivyumviro bikeneye kuba prive, bikeneye gukugwamwo, kandi maze ubugutahura kwacu kukaduzwa ku buryo kurefleta guserura ubwaguke ubwiza bw'ic'Imana iri. Mbega kubera iki bikenewe kusubira kandi ukaraba imfatiro zo kwizera kwawe? Nabivuze nuko hamwe uba warihenze kubijanye no kwizera kwawe, ikiguzi ni kinini. Ngabo kandi ubwa kabiri kubera hari ibintu byinshi cyane bidukikuje bituma ingene twiyumvira Imana twahawe ibicapo atari byo dukeneye kurekura. Ni twebwe twihaye igicapo c'Imana hakuraba kubona ingene yo yishuye mu ijambo ryayo. Mbega igicapo c'Imana y'ukuri kiba gifise ibiki bikiranga? Ubwa mbere na mbere igicapo cyacu c'Imana kiba ari icukuri igihe gihwanya amashusho atandukanye y'ukwihishura kw'Imana. Ni kenshi abantu bafata agace gusa k'ic'Imana iri, ugasanga barafashe gusa akantu kabaryohera ku Mana, nimba ari urukundo rwayo, nimba ari imbabazi zayo, nimba ari ubuntu bwayo, agafata ivyo. Ariko nk'amajambo twasomye atubwira ngo wirata wese niyirate ko yamenye Uhoraho. None iyo Mana imeze gute? Ikivugwa ngaha anye ngo antahure yuko nduhora akunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigorotse mw'isi, kuko ari ivyo bimpimbara. Muri uyu murongo tuje gusoma 24 dusanga Yeremiya avuga ati uwirata wese niyirate ko yamenye Uhoraho. None yoba yamenye ko meze gute? Ko mfise urukundo, mfise imbabazi, ngo kandi ngororotse kandi ko ncimanza. Dusanga hano uyu muntu azokira urubanza rw'Imana n'umuntu atafasha agace gatonya, n'umuntu yagumbiriye ic'Imana iri cose mu ijambo ryayo. Amateoloji menshi ari hano azunguruka hano usanga yafasha agace gatoyi k'ic'Imana, Imana y'ubuntu, Imana y'imbabazi, Imana y'ikigongwe, Imana imeze uko ihwanye n'akantu numva umenga kanjohe, ariko umuntu ntagire imyitwarire yo kugumbira ukwishura kw'Imana kose mu ijambo ryayo. Bwa kabiri igicapo cyacu c'Imana kiba ari icukuri igihe gishingiye kuri Kristo kandi gihesha icubahiro Imana. Igico gicapo gishingiye kuri Kristo kandi gihesha icubahiro Imana. Amateoloji atariyo, umuntu niwe ari hagati na hagati, umuntu niwe ari au centre, umuntu niwe soko, niwe ntumbero, niwe. Ariko igicapo cy'ukuri c'Imana gishingiye kuri Kristo n'igikorwa ciwe kandi gihesha icubahiro Imana. Ubwa nyuma nuko igicapo cyose c'Imana kivyara ubuzima bwejejwe kandi butunganye. Ariko amateoloji menshi atariyo avyara ubuzima bwo gukunda isi, indoto z'isi, ivyifuzo vy'isi, navyo vyo kwambara umwambaro w'imwe mu mwambaro narangaje y'ivy'Imana. Ariko usanga inkurikizi ngo dusanga mu vyete vya Paulo dusanga bigisha y'inyuma inkurikizi zakurikira nuko baba bariko barazibiza baca bagenda mu vyaha. Birashobora kutaba mu ntango, ariko kumpera abo bantu baravye usanga ivyo vyizegwa vyose bafise vyabujuje mw'isi gusumba ubuzima bwejejwe. Kubwizo mpamvu zose birakenewe cyane gose yuko umuntu asuzuma neza igicapo afise c'Imana nyimba vy'ukuri gihwanye nuko Imana yihishuye mu ijambo ryayo. Ubwa kabiri mbega tumaze gutahura yuko bikenewe ko dusubira kandi gusuzuma imfatiro z'ivyo twizera. Uburero bwa kabiri mbega nibikwiye gusunika imitima yacu mu nuko kurondera muri yo quête, muri yo recherche turimo. Ubwa mbere nuko dukwiye gusunika no kwifuza kubona icubahiro c'Imana. Intumbero bwa mbere na mbere ni kwitegereza ubwiza bw'Imana. Twaremewe kwitegereza ubwiza bw'Imana, twaremewe gutangarira ic'Imana iri, tukaronka umunezero imbere y'iciri, tukayikunda, tukimatanya nayo, tukayikorera, tukayumvira, tukayubaha, kuko twitegereje iciri. Aho kandi ubwo bwiza bwayo yabuhishuye mu ijambo ryayo. Motivation ya kabiri nuko nkeneye kwimatanya na mwe muyagira ngo amishurire ubwo bwiza mu ijambo ryayo. Ubwo bwiza yabuhishuye mu ijambo ryayo kandi ndabushikirizwa na mwe muyera. Ariko ni wambere cyaka kuva ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 10 dusanga unadasha gutahura ivy'ibwina vy'Imana kireza bishurura mwe muyera. Ubu bwiza rero bw'Imana buri mu ijambo ryayo ndabushikirizwa na mwe muyera. Bwa gatatu iyo ndiko ndarondera kumenya Imana nuko haba harimo n'umwitwariko wuko ubwami bw'Imana bwaguka. Ivyo nzi ndabishikiriza benshi, ivyo nzi ndabifashisha benshi. Iyo umuntu ariko agira n'urugendo azobona yuko abantu batari bakeyi cyane bamukikuje n'abibwira ko bari mu vy'Imana vy'ukuri
atari Imana muri Bibiliya bizera, azogira umwitwaririko wo kubafasha. Ariko birenze ivyo azosanga n'abandi twita ko bari kure b'abapagani, azogira umwitwaririko wo kuvuga Yesu, wo kuvuga iyi Mana yihishuye muri Kristo Yesu mu moko yose no mu ndimi zose ahaherereye hose. Bwa gatatu, mbega birakunda ko tumenya Imana? Mbega ho birakunda ko tuyimenya? Ubwo n'urugendo sinzorugira nsange ntibikunda ko ndayimenya. Mbega birakunda ko ndayimenya? Inyishu ni ego na oya. Reka duhere kuri oya. Ubwa mbere na mbere, ntibikunda ko tumenya Imana ijana kwijana mu buryo bwuzuye. Uru rugendo ntiruzohera. Uru rugendo ntiruzohera. Si formation ujamwo ikabira heze. Si ahantu wikurita ngo nizivyize gukabura rangije. Nuko runo rugendo rutarangira. Ntirurangira kubera iki? Hari ikintu muri twebwe c'icaha gituma n'ivyo twabonye tutabibona ijana kwijana. Hari n'ivyo dushikira n'ivyo tudashikira. Hari icaha gikorera muri twebwe katubuza kubona ubwo bwiza mu buryo bwuzuye. Bwa kabiri, Imana uko iteye iragutse kandi nifise iherezo. Ivyo bituma ukuyimenya kwacu kutigera kurangira. Ariko naho mvuze rero tudashobora kumenya Imana mu buryo bwuzuye, turashobora kwimenya mu buryo bw'ukuri. Irashobora kutwishura kandi uko kuri twishuriye kukaba ariko kandi bigafasha imitima yacu tukava ku ntambuko tuja ku yindi tubandanya tuyihesha icubahiro. Mbega iyo Mana ho tumaze kuyimenya inkurikizi nizaye, icereka ko tuko turayimenya n'igiki? Mbega bizovyandike tuko turayimenya vy'ukuri? Ubwa mbere na mbere nuko tudashobora gufata ibisanzwe ukuyegera, tuzogira igitinyiro muri twebwe. Ntituzoshobora gufata ibisanzwe Kristo, igikorwa ciwe, izina ry'Imana, akarangamutima k'Imana, urubanza rwayo, imburi zayo ziri mu ijambo ry'Imana, amasezerano yayo. Ikintu cyose tuzogifata mu buremere bwacu. Ni kuvuga ubukristo buremurutse buzohagarara. Ubwa kabiri nuko tuzoyiyegurira n'ibigumbagumba vyacu na passion yacu yose. Iyi Mana iri kurayimenya igusiga hendifera. Iyi Mana iraziga ikanyiganza ibikugize vyose, hanyuma ukumva wo kwimatanya nayo n'umutima wawe wose. Ubwa gatatu nuko kuyumvira niba ari ibintu umuntu akinegosya. Iyi Mana iri kurayimenya, ivuze ngo wicara wicara, ivuze ngo haguruka urahaguruka, ikubwiye ngo nugende uragenda, ivuze ngo nuhore urahora, ivuze ngo numere gutyo uramera gutyo. Ijambo ryayo n'ubushobozi. Ndakunda Zaburi ya 29 iyerekana igitinyiro c'ijambo ry'Imana. Utangura kumva buno buremere buri muri Zaburi ya 29 mu buzima bwawe. Reka tuyisome tunyarutsa. Ni Zaburi ikomeye gose cyane yerekana igitinyiro c'ijambo ry'Imana. Ivuga ngo mwaturire Uhoraho yemwe bana b'Imana, mwaturire Uhoraho ko afise icubahiro n'inkomezi, muhe Uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe, musenge Uhoraho mushazishije ukwera. Ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icubahiro ihindisha inkuba. Niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti vy'amasederi. Mbere Uhoraho asatagura amasederi y'Iribani, ayakirisha amatavu nk'inyana. Iribani ni Siriyoni ahakirisha amatavu nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uhoraho rituma imbeya z'umuriro zishwara. Ijwi ry'Uhoraho rinyiganyiza ubugaragwa. Uhoraho anyiganyiza ubugaragwa bw'Ikadeshi. Ijwi ry'Uhoraho riramburuza impongokazi kandi rigakokora ikibira, kandi mu rusengero rw'iyo vyose bikavuga ngo icubahiro kibe icawe. Uhoraho yaravyagiye hejuru ya wa mwuzure, ni koko Uhoraho aravyagiye ahangamye ibihe bidashira. Uhoraho azoha abantu biwe inkomezi, Uhoraho azoha abantu biwe umugisha n'amahoro. Wumva ubwo buremere bw'iryo jwi ryayo iyo rivuze mu ijambo ryayo, iyo rivuze biciye mu gikorwa ca mpwemu ariko araduhingura imbere muri twebwe, iyo rivuze biciye muri bene ariko araduhanura, iyo rivuze biciye mu butumwa two turumviriza. Iryo jwi rigira uburemere muri twebwe, tukumva imitima yacu irunamye irumviye. Imana ihabwa icubahiro. Iyo tuko turamenya Imana vy'ukuri, twatswa umutima wo kuvuga iyo Mana. Twayivuze muri ya motivation, muri vya bindi bidusunika. Ariko kandi iyo wamenye Imana vy'ukuri ntuguma gusuharira usubiramwo, oya umva ishwarara vyivuga butumwa n'ijana butumwa mu mutima wawe. Nizere yuko aya majambo ariko arafasha abantu kubereka ingene bisa iyo umuntu ariko aramenya Imana. Mbega ikiguzi ni icahe iyo umuntu atavuga ati mbo jewe ndabara ko nkeneye gusubira kandi nkaraba amatanguriro y'ivyo nizera, ndumva ko nkeneye gusubira kandi nkasuzuma ukwizera kwanje. Mbega ikiguzi kizoba icahe? Ubwa mbere na mbere umuntu aracishwa bugufi, n'ikiguzi cyo gucishwa bugufi.
nimba ari ikintu ca mbere gikomeye nuko Imana ije kishura kumwe Yesaya yibona mu rusengero yaciye avuga ati mbega ndahungira hehe ndi umunyaminwa yanduye kandi mba mu bafise iminwa yanduye ucishwa bugufi kuko iyo nyifato Yesaya ariko aragira yo kunama yari itandukanye niyo Mana muri majesté mu cyubahiro cyayo yicaye ngo mu rusengero ubwiza bwayo ngo bwuzuye ngo igikanzu cyayo cuzuye mu rusengero. Yesaya nawe yunamitse umutwe yabuze hakwigwa iyo vy'ukuri urugendo twarufashe turatangura kwibona ingene dusa iyo Mana iramurika tukabona ingene dusa tukumva turaciye bugufi tukumva turamanutse navyo twiyumvira ko twari tuzi ugasanga ndavyo tuzi. Hari ikintu cyo gucishwa bugufi n'ijambo ry'Imana. Ikiguzi ca mbere ni humilité. Abantu benshi igituma batamenya babara imyaka n'imyaka mu buzimire bw'ivyizegwa nuko batemera guca bugufi. Akuvumenga none narihenze imyaka yose. None pastor yangishije yambatije ko yambwiye ibi yarampenze. Mbega ko nabwiye abantu benshi nagishije ko bingana gucanye narihenze. Ugasanga ntaciye bugufi. Mu vy'ukuri urugendo rusaba guca bugufi. Ubwa kabiri n'urugendo ruri personnel. N'urugendo rugutumira wewe giti cyawe gutanga inyisho. Abantu batari bakeyi barashobora kumenya ivy'Imana ariko batari ko bariyangaje personnellement, batari ko barashira umutima wabo muri urwo rugendo ku gatwe kabo. Ikindi kintu gikomeye kuko Yesu muri no rugendo ariko dutumira ku gatwe kacu kunywana nawe kumumenya gusabana nawe ku gatwe kacu si kigwi sumugenzo si movement iharawe y'ivyizegwa oya ni data ariko aragutumirira muri Kristo Yesu biciye muri mwe muyera kuza ngo mumenye gusumba kandi usabane nawe ku gatwe kawe. N'urugendo ruzo gusaba kwiyumvira. Harira abarundi birabagora iyo tuvuze ku kwizera kwabo bakeneye kwiyumvira ko kabiri ucumenga mwe muyera tugira tumugurure ucumenga ukwizera ko bugira gukonje bugira gukanye oya urugendo rw'ivyizego rurasaba kwiyumvira usaba umwimenyerezo w'ubwenge kuko Imana yacu idutumirira ku raisonner avec lui. Yesaya abwira bisengo ni muze tu raisonner ensemble ni muze tuvugane birasaba yuko ufata kanya ko kuraba ivyumviro wagiye wubaka utari kuravyumvira ko nimba ari ivyo hanyuma wisubirize ivyumviro vyo hanyuma n'urugendo ruzonyiganza ibigumbagumba vyacu. Aha rero n'ahantu hakunda kugura abantu benshi kenshi ibigumbagumba vyacu biranyigara iyo twiga ivyizego urumva yuko none ninarekura bino bintu kandi arivyo bigize kahise kanje bigize ama experience yanje akahise arivyo bimatanya naho nsengera bimatanya nabajya abantu bimatanya oya bimatanya nibango ryanje ndiko ndakora nivyo ibango ryanje ryubakiye ko umve ivyo bigumbagumba birekura bigasubizwa n'ibindi bigumbagumba bishasha. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye cyane kuje n'ibigumbagumba nuko kenshi ijambo ry'Imana iyo rihije rireza n'ibigumbagumba vyacu apana ibigumbagumba vyononyo n'icaha bigasubirizwa n'ibigumbagumba bimatanye n'Imana. Aho rero ntubona ko transformation iri kwiraba dutangura kumva ijambo ry'Imana riko raduhembura. Ubwa mbere tuvuga ati ubuzima nzobushobora gute ibintu vyizego kumenga bisha bituma ubuzima bwa Kristo ari ubuzima bugoye oya ibi vyizego ngo bimenya vy'ukuri bizovya n'ibindi bigumbagumba bishasha kandi bishingiye ku ijambo ry'Imana. Urugendo rw'ivyizego n'urugendo ruzo gusaba inyishu ifadika inyishu pratique inyishu abantu benshi bashaka kwiga ivyizego kenshi mugabo atacari ko rabikorako nje ndabaza kubabona atacari ko rabikorako ni ikintu kibabaje gose. Iyo uri kwiga ivyizego utuza kwitega yuko ari cyo bizogukorako kandi ko bizo gusaba inyishu ifadika ntaco bimaze kwiyambarika kuja muri no rugendo atanga migambi na mikeya ufise yo guhinduka. Mu kurangiza urugendo ruzo gusaba yuko ijambo ry'Imana risha rihinduka passion yawe ubuzima bwawe bwose si ibintu wiga ngo irahejeje byategezwa kuba une passion icatsi umutima wawe. Urugendo ruzo gusaba yuko ruba urugendo rudahera kuba kurondera kumenya bidahagarara gutyo Imana ikazodushikana hahandi tuzobona Yesu mbona nkubone. Paulo yavuze ngo maze tukamenya gose nkuko twamenywe gose. Amen.